mu majambo y'urukundo adasanzwe muri kwa Yazuki nkuko dusanzwe tumumenyereye Arafro muri ryaju ryiza cane ku butaka bw'u Burundi dufise aho abaririmbyi benshi ubwabo biyemerera yuko Arafro ashobora kuba ari mu ba vocalist canke abaririmbyi ba mbere mu gihugu cacu bafise amajwi meza gusumba abandi. Inyuma y'igihe kininiya abamaze adasohora imiziki na cane cane ko Arafro dusanzwe tumumenyereye nk'umuririmbyi umwe mu baririmbyi bo mu Burundi bazi ko bashoboye bamaze igihe kininiya mu muziki ariko kandi basohora imiziki gake cane. Umuntu bikamutera kwibaza mbega koko Arafro yoba afata umuziki wiwe nka carrière canke business nk'ikintu agiye kuzodandaza misi yose mu buzima bwiwe nk'ikintu agiye gukora canke ni pastime canke ni ikintu akora kugira ngo abantu bagume bamwibuka yuko akiri umuririmbyi canke ejo canke hirya y'ejo ashobore kuronka akadiri mugabo ntabigire ubuzima. Ni indirimbo nibaza yuko sinzi kungene mwayakiriye mu bwanya aho muherereye ariko muraza kutubwira ukuntu mwayakiriye. Kurundi ruhande ndi kumwe na inyuma yo kubaramutsa araza kutubwira uko ngene yakiriye indirimbo. Nice, you are welcome. Yuko n'abakunzi ba Explosive bari neza cane bameze neza cane nanje ndi sawa ameze neza. Indirimbo ifise amasanamu meza cane. Indirimbo ifise amasanamu meza, indirimbo iraryoshe. Bedowe turumva ya originalite ya Arafro. Turamwumva nka Arafro nyene urumva ati aragarutse araje. Antuka urabona yuko indirimbo yiwe canke uri kurana yumviriza urumva yuko indirimbo yiwe atari bwa bwana Cuba. Ni Arafro amaze igihe kininiya mu ndirimbo ziwe yagiye arasohora akorana n'umuproducteur w'umurundi mugabo asanzwe akorera mu gihugu c'u Rwanda muri kano kanya yitwa Ego Node. Benshi baramaze kumubona ni yakoze n'izindi ndirimbo zimaze imisi zisohoka. Akaza kandi ashaka gusohora style twutuzuka tworoshe kimwe mu bintu bituma Arafro asohora imiziki itandukanye n'indi miziki myinshi biri kirasohoka muri mu karere bikamongereza n'abantu baza kumukunda kubera ya kwa kuntu atandukanye n'abandi baririmbyi baza kuba bariko barasohora imiziki mugabo still Arafro aracafise ikosa ryo ndamwagiriza yuko asohora imiziki gake cane kandi abafana biwe ari benshi bamukeneye ko ibikorwa byinshi. Ico kintu turaza no kukigaruka ko cane kandi ku baririmbyi bariko bamaze imisi bariko barakivuga ko iki kintu cyo kutevya canke gutinda gusohora indirimbo n'ingoga ku muririmbyi benshi bavuga yuko banavyidogera bavuga bati uyu kuteba gusohora niko banakwibagira. Ariko uyu Arafro cyo ndamukundira misi yose iyo yicaye aragaruka akakwereka yuko atari yicaye ahubwo yari mu bindi bikorwa kandi ibintu yari karabibona atagiye kure. Hari ikintu kimwe namanda kubwira nimba umuntu hari abanyeshuri twahora tubona muri mwishuri baciye ubwenge ku buryo yashobora kutiga ukabutigeze umubona n'umusi n'umwe ati yize mugabo akamenya nimba ashoboye kumenya atize yizeho yoca abo wa mbere uyu arayiba uyu nimba abanyeshuri bafite capacité iri naturelle uno munsi tunabwira polisi hana ku banyeshuri batanga ishuri badakunda ishuri et beaucoup de courage ubumenyi baronka ubumenyi kandi Imana barinda ingwara muri uno mwaka ana kintu kibabaje nko kwiga gacugwara muri exam canke ugasiba ama interrogation wakaniye hageze kuja amangopo cyubaba ngo pole kubatanguye batabikunda ari umunyeshuri abona abakunda ari abaheza girwa n'umwanya mwiza wa recreation. So nariko ndavuga ko hagati aho Arafro ni wa muririmbyi iyoba abishiramo inguvu akaba ari wa muririmbyi asohora indirimbo kuri uyu muvuduko basabi basohorako uyu muvuduko ababandi baririmbyi bamera n'inboy basohorako muri buno butaka bw'u Burundi. Ndibaza n'icuro nyinshi duhora twugurura telefone tukabaza abantu baririmbyi muri no misi bariko barakunda canke bariko barakira ibikorwa vyabo neza ugasanga iryo zina rya Arafro niriko rirazamo alors que twese tubihuriza ko ari gihanganga ari umuririmbyi dasanzwe dufise muri Buja Flavor n'abajya abandi baririmbyi bavumye abantu bemera umunsi bo dusaba umuririmbyi turungika hanze kuduserukira ndazi ko botora Arafro bohindukira bakavuga ati je nije mvumye but that one arashobora kuduserukira neza gusumba jewe. Of course yo coco yuzuye ubuhinga yuzuye afite giza ko nimba nibuka neza ni mu misi heze ngene twe twicaranye na Arafro na Satbinga muri Explosive Face on the floor n'abaririmbyi batandukanye turi kumenga aramubwira ati antuka wewe
sino kukuntu amajambo yakoresheje mu kubimubwira. Sabi je ndibuka ukungene yavuze Sabi niwe yafashe ijambo abwira Arafro ngo ngo wowe uzi yuko ngo you are the best vocalist in East Africa. Atangura kumbwira ngo in our country. Bface arabishikira. Bface niwe yavuze yuko ari mu best vocalist mu Burundi. Then Sat baramubwira ati apana mu Burundi, in East Africa. Even in East Africa, that's best cyane arusha. Ufite baramwemera n'umuntu yemewe n'umuntu ku bantu bazi ubuhinga bw'umuziki. Arafro ni gihangange giteye ubwoba cyane gose cyane, kuko ni wa mu Arafro agukorera indirimbo azagake akagukorera indirimbo nka za Sheba, akagukorera uturirimbo nk'utu, akagukorera uturirimbo tworoshe turyoshe turimo amajambo meza, hanyuma ukumva yuko iyo ndirimbo atawundi muririmbyi n'umwe yoshobora guyikora, yoshobora kureachinga that step kujya kuntu yayikoze atawundi muntu yose. Ufite abaririmbyi bari kubiri nice sky, hari abaririmbyi bakora ibintu vyiza mugabo abandi boshobora gusubiramo. Hariho n'abandi baririmbyi bari wundi muce w'abaririmbyi bashobora gukora ibintu vyiza mugabo biri ku rugezo rwa hatawundi muntu yobisubiramo. Mwenye bakunda kuvuga mu Kiswahili ngo hauna mupinzani. Ufite uwa mbere ukanikurikira wewe nyene nta wundi mu Arafro dufise muri Buja Flavor. Ntawe from Arafro niwe wenyene dufise, nta wundi mu Arafro dufise. Maybe abandi baririmbyi ntashatse kudoma ku rutoke zijya hiti bakora, hariho n'uwundi yoyikora irimbwe kujya no vuga ati ni cya kintu cyo kuvuga ati umwe wese afise specialite yiwe, akakantu ka originalite twagarutse ko mu minsi yaheze mu ndwi yaheze, ko turagaruka kantu ka originalite y'umuririmbyi, usanga umwumvise uvuga ati antuka kwera akantu ndakumvisemwo ni naka ukumva ati aka kantu gasemboliza uyu muntu nyene ya person. So novuga ati Arafari muri babaririmbyi bafite originalite nkuko nabivuze kare. Ikindi kandi nahateba ariko aje urabona yuko hariho ya originalite yiwe harimwo amelioration. Ahantu Cubab. Ikindi naco amazi mwaka myinshi mu muziki. Arakuze nakubwiye ati umuziki cyane. Arafro ntumubona umengano mu jeune akiri muto. DJ Kuri yavuze ngo mu bantu badasaza dufise muri Buja Flavor Arafari. Jewe na Arafro. No wewe attends. Erega DJ Kuri. Wowe Arafro none aragusubye. None uri umwana. None uri umwana. Aragusubye. Obuti Arafro. Jewe natanguye kumumva ndi umwana for sure. Arafro yarafatira ama baking bagiye baraperi ba kera bo muri Black is Black. Ba Sosoke. A cette époque là Arafro yari umuririmbyi kandi mwiza kandi akaze. Kandi uri kuramuraba ukuntu yangana ntiyari umubebe, ntiyari umwana. Yarakuze. Yari umwana. Yari umuntu akuze. Yari umuntu akuze. Yera kijya gihe je nyiri muto cyane. Kenza igihe basura Never Die. Arafo yarakuze. Abona yuko ari umusore nyine ari bronche. Adakuze cyane mugabo ubona. Ari bronche. Mugabo kwera kungene umujene aguma kuri sport nibiki. Ase no kungena rukinga neza ari mu baririmbyi dufise mu Burundi. Ariko nagira iki kintu n'abaririmbyi bose bakwiye kucigira ko Cubab. Kirazira yuko ubu uri umuntu uri mu public figure cyangwa uri umuririmbyi uzi yuko akazi ukora kada navuga gute kati garantisa ngo uvuge ngo jewe ngo asetage ngo sinoshobora kuririmba ko turaza abantu bakuze cyane baririmba. Hama ucu ugendura haye igumi hindagurika canke ngo uhinduke taye yaho wumva yuko wiremereye utagishobora gukora vya bindi abantu bagukunda. Oya rico cyo kumetriza umubiri ari mu baririmbyi ba mbere bakizi ko urabona ko hagaze neza no mu sportif cyane gose umuririmbyi yama hagaze fresh. Ko ndavuga ukuntu Arafro ari umuririmbyi amaze igihe ivyo vy'imyaka sinavyo nashaka guhagarara ko imyaka n'ibiharuro mugabo amazi umuziki arawuzi. Arazi tere y'umuziki bimazemo igihe kinini. So kuba bizi kimwe mu bantu bose bamaze igihe kinini mu muziki bazi kandi bahurizako. Kwisi yose baramaze kumenya yuko umuririmbyi plus akora ibikorwa bike plus agira impact nto muri society. Of course. Plus umuririmbyi agira ibikorwa vyinshi. Nubwo yoba atariwe ari authentique. Nubwo yoba atariwe ari standard isumba izindi. Hariho amahigo yuko ashobora kuvamo ikintu kinini
kandi cyane jewe nk'abandi muri babandi rero bemeza yuko uno munsi hamwe arafro yo kwishira kuri discipline yo kuvuga ngo jewe d'ici 3 mois 2 mois 1 mois nzokwama ndiko ndasohora indirimbo shasha nta burya buze kibabaja ako kantu nta burya buze si nkunda kugahagarara ko gose kuko hari ukuntu Imana ishaka kukunyegeza canke hari ukuntu buri muntu wese ni wabaza ukuntu ameze muri ku mufuko wiwe ndavuga ku ngodo yiwe yes so icyo kintu akenshi ni ikintu kitari kuri arafro gusa kiri ku baririmbyi bagiye batandukanye nkuko nagiye tweko turagaruka kuri iki kintu ca DJ Fernando DJ turiko turavuga kuri gukuna asohora aya clip ama video ugasanga video iri cheap nka po kabona yuko ntituzi impamvu abikora kujya ntituzi ngo nukubura amafaranga cyangwa uburyo cyangwa kubura abamusapotinga ntituzi kandi ngo nukubura ndavyite gute ngo nukutabishaka kuko nta muntu yanka ikintu kiza kameme ariko ndakunda tugeze kuri iki kintu jo kuba umuntu atabasohora cyane mu gihe hatari impamvu twese tuzi canke iri kuri rezo izwi yuko uyu muntu afise ikibazo canke bimeze uko igituma uyu muntu atari karakora nibaza yuko bafise impamvu ziwe bwite kandi atamuntu yanka iterambere iki kintu ahanini tumuronse arafro nico ndakubwira ikintu kimwe ivyo twita impamvu ziri personnel umuntu wese arafise impamvu zotuma adakora ikintu uno musi je narifise impamvu nyinshi zari gutuma ntaza muri explosive kumbure nawe wari uzifise impamvu iyo zashatse kuronderwa ntizigera zibura mugabo kandi twibukanye ko impamvu zitazokwigera zibura ariko umuntu ashobora kudesida gukora kuba productive akazana ibikorwa no mu gihe izo mpamvu zuzuye ari nyinshi zimubuza gukora nico bitwa ishaka iyo tuvuze ishaka ntituba tuvuze umuntu akora mu gihe ibintu vyose biri bien arrangé ibintu byose bimeze neza tuba tuvuze umuntu abona ahantu hazibiye mugabo akavuga ati jewe ndaza kwinjira tu umuryango uruguruye nimba ndawumena nimba nca muri plafond hari wa muntu Cubaba akubwira ati jewe afata ya proverbe akayigira priorité kavuga ati if you do something do very well nimba ukoze ikintu bavuga ati je namaze kudesida je ikintu ntegezo kugikora neza tu nagikoze nta kundi foke ndagikora neza ari veyo atayesheke so hari igihe usanga afise na ya mpamvu yo kuvuga ati jewe ndifuza gusohora indirimbo ndifuza yuko abakunzi banje baguma bari updates n'ibikorwa vyanje nkuko D1 asohora tukaguma tumubona ukaguma ubona ibikorwa vya D1 ku mwanya hariho na wa muntu avuga ati jewe reka ninakora ikintu ninasohora ikintu nzosohore ca kintu abantu bose bazobona yuko nacicariye cyane nzosohore ca gikorwa gifise video ikaze amajwi ameze neza sohoka igihugu ndabazanire video imeze neza ugasanga umuntu afise principe ziwe kuko twese mu kazi turimwo targets nibaza ko zisa buri muntu wese avuga ati je ndafise ahantu targeting ari ikintu urazi gituma turiko turamuvuga none arafu igituma abavyeyi bahanura umwana bakamutwara bakamuhanura surtout hano bana bifura ana bifura tuba dufise kungena abavyeyi baba bari strict uko impamvu avuga ati wewe udupfiri upfuye nabi ntuzoba wipfiriye nabi wenyene uzopfiriye nabi umuryango wose iyo bari wa muririmbyi ari abaririmbyi benshi naza gutaginga amazina bari atabirenze tuba tubitezeko hamwe nk'ububona biheba twebwe bitaturaba turabivuga mugabo arafro bro ni flag ni sinzi ko navuga ngo ni kimwe mu bintu igihugu gifise n'ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi dufise bw'igihugu kandi bikomeye bitegerezwa gukora ibintu byose bishoboka kugira uturonka abantu arafro badupresenta cyangwa barepresenta igihugu abo bantu naba bafise zitana ziri authentique iyo bicaye ntituza kubirekerana ngo bafise impamvu zabo canke ngo umwe wese afise impamvu akora ibintu turagwana aho cyo ndabakundira nabo baba bicaye Cubaba no baba bicaye babizi bavuga bati barandindiriye
kuko ndazi ko nabo bataronka amahoro aho bicara hose abafana baguma bababwira ati bimeze erega kutwima sivyo rero ikintu nkunda ni nanka kugwa ngo urambarare ahantu niho nza kumushigikira cyane arafu urashobora kumera ati jewe ndafise ibingoye nkuko wavuze ati buri muntu wese afise impamvu ziwe yes ukagira akantu kakugoye ariko ukavuga ati je sina giving up ahantu ndahagaruka kandi atari kera cyane DJ Crew akarorero akaronda gatange ku muririmbyi wo muri East Africa wo muri Kenya yitwa Red Sun uramuzi Red Sun yes ni muragamana sora maraga y'ibisazi cyane kandi akunzwe cyane ariko nawe asora nkuko nyene kwa Raflo sinzi rero igituma abantu bafise tala zo mu maraso bamira nkuko ndaguha akarorero kandi muri Tanzania hari uwitwa Ben Paul uramuzi mubwirabura cyane nawe nyine arafise tala nawe nyine arimba kamwe ngiye kuraba ni benshi rero hari ukuntu abantu bafise tala ikomeye bafise amajwi ameze neza sinzi yuko baba bashaka batanga igikorwa nyene kiri gikaze cyane kigize gute yewe sinzi icyo baba bashatse gufatira reka ndakubwire idefo abantu bose bafise amakapasite manini bari novuga bari talentueux cyane bahora bagira wari ubizi yuko ibice 60% by'abantu bashika kure atari babandi b'incabwenge cyane ku buryo abana musanga mwariganye baciye ubwenge cyane mu ishuri urasanga atari bo bashitse kure mu buzima busanzwe kandi n'abantu mu buzima muri twisanze ahantu ugasanga turi muri journalisme icabwenge mako karere nta hantu kure zashitse kandi warimvira n'umujya mu ruko yari talented sana mu buryo buteye kandi akubwire ikintu ca mbere bihora bivako kubera amashugwe y'abantu benshi bababwira yuko bashoboye abo bantu bagera igihe bumva umenga ils n'ont pas besoin de prouver ko bashoboye kubera abantu baramaze kubemera baramaze kubemera ko bashoboye pourtant umuntu abizi wafise intege nke avuga ati jewe shaka ko badekuvura zino ntege nke zanje sifoke ndazinyegeza sio nikawapatia muda wanaweza siku moja wakanigundua ushaona ashaka kuvuga ati jewe ndazi ko atari jewe umuraperi wa mbere akazi ndazi ko atari jewe muririmbyi wa mbere akazi hariya mu karere hari ubundi bupeti bukaze mugabo ibice 80 by'abarundi biziko ari jewe nkazi so urazi icyo ngiye gukora ngiye kubima uwo mwanya wo kudekuvura yuko hari uwundi muntu yoba akazi konsoma abandi nabo baba bumva umenga barahagijwe enough barakaze bashitse genre bashitse baba uvuze uko nchambona n'abandi bangaye nchambona abana bicangaza umuvuduko wa Alikiba na Diamond Alikiba nawe nyene yabore guko nyene turabijya epoke ya Diamond Alikiba kubera amashugo menshi bazi ko afise byiza eba igiheho Arkeli yamwemera yuko avuga yuko ashoboye cyane afise ibyiza hajya yavuga ati je nta kenera Diamond nawe yarazi yuko afise intege nke eba na umuziki kubundi yavuga ati nta birenza ayo majwi yanyu je nta nagabana jewe ndakwega ushimwe sani we cyamamare cyatari so nibaza yuko abarinizi nkaba Arafro n'abandi barinizi benshi bacitse intege mugabo bishoboye bafise amahigwe x2 bafise amahigwe abiri ayo mahigwe bayavyaza umusaruro bajya abandi badafise amahigwe ntibabasomvye amahigwe sinzi ko mvije ndiko ndavuga hari igihe umuntu adafise amahigwe akoresha amahigwe yawe wari kuba uri kurakora amagashika kure gusumba wewe cyane gose work hard ku buryo abantu sinzi izi ndirimbo basohora ziba ari indirimbo ziryoshe ziteye nizo ndirimbo si ya ndirimbo itari kwinjiramwo directement niza zindi zigenda zirakunyengetera bukebuke nuko avuga ati wow jewe igihe Arafro hariho indirimbo aheruka gusohora last time sinzo kwigira ndayibagira hajya hariho indirimbo zimwe tuba dufitaniye ama histoire ugasanga iyo ndirimbo irafise ikintu cabaye ku buryo iyo ndirimbo zo kwa muyibuka ariho mu buzima bwawe indirimbo wibuka bivanye na histoire soit iyo ndirimbo yari kiraba hari ikintu wibuka caciye kiba iyo ndirimbo ico gihe yari ivumye hari ikintu cakubaye ko jewe sinzi nimbara ufite indirimbo yumvirije ukagira ama souvenir ukabona ugacubona ico gihe ubuzima rubayemo jewe mpora numviriza indirimbo
itariki ya mbere mu kwezi ayumvira kiriya gisohoka ye umunsi wa mbere ndayibona nica ahantu mu gastudio Ngozi ariko barakoma induru hano n'indi ndirimbo yitwaga esa maganja planta yeah ni the ganja planta iyo ndirimbo nanyene nkibihe nari mbayemo indirimbo kuvuga byari bimeze gute ivyo yega kibaba byatse umuryoherwa nawe karirimbo je normalement iyo ndirimbo yasohotse muri 2005 je indirimbo wari mubiki indirimbo ni ikintu kinini yakwera kinyibutsa kahise kanje je ndibuka Lambadina gusa ko misi yose yavuga saa sita amakuru avuyemwo yes nategereza gusanga batetse ubugari bw'ibigori muhira ugacisha kuvungura ubugari nategereza kumenya ati Lambadina igihe jewe ganja plant yasohoka sinari mbayeho ubuzima bwiza nariko ndaca mu bihe bitoroshe mu buzima bwanje mugabo Imana ishimwe yarabikuye ganja plant rero iragukorera umuti yes iyi ndirimbo adije ko sinipeleke mbali bwana so indirimbo aheruka gusohora umenga yari chosen imbere yuko no Arafro yes chosen nari ndi muri quartier mu Carama like mwijoro cyo nari hiba mu Carama hanyuma ndayikunda cyane nshafata mayikuteri ndayikubitamo cyagashira volume yose sasa hari ukungene nkunda indirimbo nkunda imiziki cyane indirimbo nayikunze cyane ira capture ama feelings yanje ku buryo cyane isanga ndiko ndatamba mibarabara ngenda ntaha nambaye mayikutera avuga cyane mugabo ndiko ndagenda ntamba ibarabara urije cyane nagwa kuntu ushyira mu mwete mu gutamba ndafise n'ingeso yuko nataha ijoro ubu narabigabanije nataha nka saa 8 saa 7 jenyene hanyuma ndiko ndatamba mibarabara ndagenda sasa imbwa mu rupangu nimba yarambonye yibaza uyu mujama ntako sinzi ivyimviro vyimbwa ko niba bibaza ko nakomeye konje kubiba ko nabo shiraza iranyirukako so Jenny kanguye nkuko mbona imbwa igeze nkagira ikiranyirukako shiramfata igomba kunjya turagwana ugwana niye mbwa saa 8 y'ijoro indirimbo ya Arafro urumva abaririmbyi badukora ku mutima kuri runo rugezo batuma tugwana n'imbwa mw'ijoro rya saa 8 oya kuranigana n'imbwa ofete uviriza hariho ahantu nariko ndamanuka agataxi kashikanye impande y'umuhirama ndiko ndamanuka hari ahantu kadashika ndiko ndamanuka umuntu nk'uyu yamaze igihe adasohora imiziki uravuga ati kameme uri umuririmbyi uhora udukora ku mutima si byiza kukugira nayisisikaye reka ino ndirimbo DJ Kuru afasha asubira yicishe ko umunota umwe ko uno musinaza ko ari umunsi Arafro dutegerezwa guca hirya no hino ibikorwa vyiwiwe abantu bariko baradukurikirana tubwira ino ndirimbo ukuntu bayakiriye na bino bintu twariko turavuga ukuntu babibona kubera uko biri kose usanga cyamucara afise amahezo je mbona ko atahezo nimwe afise yo tuma amara igihe kinini adasohoye imiziki n'ingabirano tumuzi ko mugabo abantu badukurikirana nabo bafise ukuntu babibona bafise icumviro cabo inyuma y'ino ndirimbo uragaruka tubwira ukungene wayibonye ukuntu wayakiriye n'ikindi kintu uza kubufise uvuga kuri Arafro then tuje twinjira mu zindi nkuru DJ Kuru let's go teme molo n'indirimbo nziza ya Zok n'abantu benshi beza bariko baratamba kizomba muratubwira ukuntu mwayakiriye aho muherereye muratubwira ukungena indirimbo muri ko murayibona muratubwira muri abafana ba Arafro murakunda ibikorwa vyiwiwe uno munsi twaramutse muri explosive tumuhamagara tumubwira yuko koko aje abandanirize ko ubundi Nice Sky hari ikintu kimwe niyumvira what if Arafro yofuma agenda akadisparisa nk'umwaka hama kagaruka yapanze ibikorwa by'undi mwaka ukurikira ku buryo atazosubira kutunyoteza uwo mwaka uzokurikira tuzomara wose tuguma tubona ariko arakora ibikoko hako aza agasura gusora indirimbo imwe inyuma y'amezi 6 indwi canke 8 ata kintu gishasha tubona ariko aradusohora canke ariko aratwereka baba umuntu wese bivana na target yiwiwe bon Arafro n'umuntu w'umugabo kandi n'umuntu atari umwana aje muri industry ngavutse uno munsi canke ejo canke ngo yavuze hirya ejo haheze target ziwiwe zirashobora kuba zimwemerera yuko yokora uko bivanye n'aho ashaka gushika n'ivyo ashaka yewe kuko uyu mwuga awumazemo igihe kinini yavuze yaho atokora n'importe kwa canke
bavuga gute atokikura amata mu kanwa so kuba yogenda akibika umwaka wose navyo byose neza naco bitwaye kugira aje yanshina yes aje yanshina n'ibikorwa vyinshi neza yuko navyo nyene yo bindi strategy ariko kwanza no kubanza kumenya ashaka gushika hehe ashaka iki abakunzi biwe ashaka kubashikiriza ibintu bimeze gute erega umuntu arashobora guhinduka denko ariko twe turamukeneye natwe kandi twe turazi icyo tumushaka ko tumushaka kiyamiziki myiza kandi myinshi so nimba tumukeneye je nibaza yuko hari ukumushaka mutamusponsoriza ibintu nivyikora uri muririmbyi turiko turakora ibyo dushoboye uri muririmbyi Cuba urwa kuduha indirimbo ifise amasanamu meza cyane ubona yuko ari indirimbo yakozwe umwana yitondeye ngira ngo muri explosive tuzoshaka umwanya tugutumire ubitusigurire neza I like it ni indirimbo nziza antuka nibaza yuko abakunzi ba Buja TV bamaze kuyibona kenshi ejo kubusi wejo no duhaye indirimbo sinzi ko no bivuga bivuga nta kibazo ya Cuba ifise amasanamu yeyo ni yari iPhone yari nta kibazo sivyo ba sinzi ariko urabona yuko amasanamu yes allo allo oui allo yes allo umeze neza Leo ndabwira yuko amasanamu y'ijya ndirimbo yindi waduhaye jo sinzi ko ari video visualiza sinzi ko ari lyrics ajya amasanamu urabona yuko adasa n'ijya I like it none wewe no kubera wari uyansa ajya amasanamu yo muri I like it urabona indirimbo nuko ajya amasanamu ntayo washimye narashimye warayishimye yes allo begari bura telefone yes allo ufatire kandi akubwira ikintu kimwe nahise sika ugiye kunsigurira impamvu ajya amasanamu ari hajya sivye na target ni umva wanse kutunyoteza pete je Cuba ndi muririmbyi kandi akiri muto cyane yego kandi anashoboye by the way amashugwe yawe merci beaucoup man guhezage ingufu arafrafise ndibaza ko zisombiza office burya bavuga ngo ubugabo subu surucumu ndiko navuga ingufu afise financially je arazinsumbya ko je nta mafaranga ndashobora kuronka yo gukora ama video kwa John Elad ariko hariho video nziza ushobora gukora hamwe n'umuntu yakoreye ahandi hantu avuga ati uyu mwana vraiment yaragerageje ndavyumva ariko muri sinzi ko bwa bukene sinkunda kuvuga ko nkenye kwera sinkenye no manma muri kwa kuba afise duke tutoshobora kunkorera binini nasi kuvuga ko nkenye kubera no banatuye nabi sino iyo iryo rivuga n'iryo nari gukoresha reka ndakwereke Cuba je ndashaka gukorera video kwa John Elard woga korera video kwa Brand Smith ugasanga ufise quality nziza no Brand Smith ni standard imwe ntuwibaze ntumujane kure yiwe oya bon ndakweretse ko abantu babiri batandukanye sinshatse kukubwira cyane no oya uri kora Brand Smith na Elard voilà cyangwa ugasanga wowe uri kwa Brian je nakoreye kwa John Elard nkaronka quality iri high gusumba iwawe kandi ufise ibyo bikaze yes allo yes allo 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 yes allo oh yes ugasanga nagize ivyo ndavyumva ugasanga wagize ikintu gifise quality ugasanga ufise ikintu ciza par rapport ya jewe muvuze ngo nakoreye kwa John canke ni nko kuwoja kugura ikoti kwa Oscar Fashion ugasanga rirazimvye gose ariko ugasanga lo même qualité kwa Lozo Fashion ukavuga ati jewe akagakoti ndakaguze kandi kwa Oscar nawe kandi même qualité mugabo ku mahera atangana cyangwa ukigira muri vayura kandi ukazana iyi qualité ya nyene urabona ivyo muri ko muravuga ivyo nukiye kubibwira je kwera n'umundi nivyo nkora ahubwo ukiye kubibwira arafa I do that same indirimbo ijya nasohoye ejo iri mu bwoko bw'indirimbo bitwa challenge canke sinzi ko navuga freestyle ni biri official somehow hanyuma n'abandi bariko barayikora je n'uwayimpaye iyo challenge ko challenge yes allo yes allo allo yes Buja TV allo
yagiye yes yes so ijya ibiri muri bwa urabona hip hop iratandukanye na R&B hip hop nuzoyibone ngo iracafuye kujya gucafura kwayo ko hari gihe abari kugira kuhituma isa neza abari yo swag yayo bivanye hip hop ibereye n'umwanda na video zidafise qualité oya afite yanje bivuge mu kirundi afite yanje se qualité gusa niyo ku muhanda niyo muri street niyo mu city okay reka ndakubaza nta location arimo ya mahoteli akomeye niyo mu city muri I like it nta nahone nta location ngo ya danger ibintu ngo biteye ubwo bagose ngo biza kutuvuruga no mubwenge nukuri ngurabona yuko gasukuye ona yuko nari ndiribe ego nenda kubaze ijya hapo yari gusa nabi iyo yiha video nk'ijya ya like it yari gusa nabi yari kubihira abanyagihugu nashatse ahubwo ne wari kugira so hejo kiubaba kiubaba ubwo bagumugabo nibwo buryo bwiwe nice imisari iri muri asumbalaki ego mistari rarenze ego jewe nukuri nta kindi kintu nta nahandi hantu nzakuja nzaguteba ahantu kuri iyi video ariko wavuze ati reka abantu sinda banyotetse reka ndabahe iki kintu na cyane cyane challenge nanje ndayigire kugira nanje ngume ndi update kandi abantu bagume babona yuko ko ndikora kuri kurakora uticaye kameme kuko bavuga ati sora impano yawe yishire hanze hama uwumva bayenteresa zogufasha par rapport yuko woja kwiryamika na urabona uyarana igira kuragaya ubona umenga kana kantu gato yeza kwisohora direct na cyane cyane acanye ndikira umuntu arambwira ati voilà do you have another one I'm ready I will pay it zoyiriha komsa ariko cyo wiyumvira iyo wicara cyari ha video nziza cyangwa cyo wibaza iyo ukorera video ikazi ari kuza avuga ati ahubwo ahantu jewe akagabo karishoboye no akagabo disa oya shamuga ati hagemwe amaboko yandi salo yes yaza yuko turaza kugerageza kwakira pe nka 2-3 ya twibutse bakunze ko baradukurikirana salo salo umurongo uri kuragerageza kugorana nico gituma ariko turashobora kumvikana neza ariko uko biriko sereka tuje kuzindi nkuru kugira ngo turabe yuko twocunguza umwanya mwete ncanjana kuko no musi dashaka yuko ari gikorwa na kimwe twabateguriye kuri Buja TV tutabahereje na cyane cyane ko musanze mubizi ko turakubwanyu kugira ngo dushobore kubashikiriza ibikorwa vyiza biriko birakorwa kuri buno butaka bw'u Burundi ku turabire hama tugaruke n'izindi nkuru zitandukanye let's go man